leta yotegekanya ibibanza harya nyene iri kirategura ibibanza by'inyubako zitandukanye, amazu y'abantu, amashure, amavuriro naho bidagadurira, hakaca hagerekwa ko rero ayo mazu atari make y'abantu bafise amikoro makeya akaba ari yagwizwa. Ivyo barabikora mu bindi bihugu. Ugiye nko muri Tanzania usanga hari igorofa zigeretse inshuro 5 canke 6, kandi biranatuma haba ukuziganya kubibanza, ko umuji ugenda uraguka, ugenda mu bwaguke aho kuduga mu kirere. Ivyo birafasha. Rero riko leta yo bikora kubaka amazu ari amagorofa 8 ari 10, hanyuma abantu bakariha ku kwezi. Akarero no baha nuko nkajya kuri Mutanga y'epfo umenga abantu bamaze imyaka 25 ubu zaramaze kubizaba. Leta ikunguka, abanyagihugu bakikunguka kubera kuko baba barakuye ko uwo mutwaro n'inkurusho baba biremeze. Hari hakwiye yuko igihe cyose bateguye ahantu bazokubakwa amazu ko hoba ibibanza bene ibyo, akajamo niburi nk'amagorofa 6, 8 canke 10 kugira batezurire abantu bashobora kubaho ku buryo bubayabaye.